Kwigerekezo rya 16 ntwara no mwaka icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka nyakubahwa Denise Ndadaye ari kumwe n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Mwaro yaragiranye inama n'abarongoye amakoperative yo muri iyo ntara kugira ngo barabire hamwe ingene ayo makoperative ari kararangura imigambi yishinze. Abari muri ayo makoperative basanze amakoperative nka yose yakora imigambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi akaba yarahombye. Zimwe mu mvo zatumye bahomba no kutagira imbono mu bijanye no gutunganya imigambi y'iterambere no kutumvikana hagati y'abanywanyi. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka akaba yasavye abajejwe intwaro imboneza n'abajejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi gukurikiranira hafi ibikorwa by'ayo makoperative kugira ngo bayafashe kwiteza imbere. Nkuko twabibonye ANACOP iriko irazunguruka mu makomine yose ihura n'abarongoye amakoperative kugira ngo bongere babigishe babereke ingene bashobora umwe wese mu mabanga ajejwe uruhara afise muri koperative kugira amakoperative abandanye atera imbere. Babahamagaye rero kwitaba ntibatoze basanga birorera kandi bumva yuko mubikeneye kugira ngo umenye ingene gutunganya amakoperative. Koperative iyo ariyo yose ishirahamwe iyo ariyo yose ni kiza cunganira mu iterambere ry'igihugu, barakivaruza barakiha agaciro. Urumva koperative naho itaba yitwa Sangwe ni koperative ya komine, ni koperative y'umutumba, ni ukuvuga ko ifitiye akamaro abavuka mutumba abayirimwo. Nico gituma ntabwo gucagura. Murashobora kuba uri muri iyo Sangwe ukongera ukaba no muri iyo yindi, nta na kimwe kibibuza. Rero ntuhava wibaza yuko ayo makoperative atagaciro barayaha, agaciro irazira yafise, ahubwo n'ayandi mashirahamwe mushoboye kuyashinga mu yashinga kuko byose ni iterambere rya komine, iterambere ry'umutumba, iterambere ry'igihugu. Rero byinshi bamwabwiwe n'impanuro mwavyumvise, hama mubandanye namwe mukurikiza impanuro mwahawe muzifate nka nkama kugira ngo amakoperative yacu Mwaro ibe ironka ikibanza ca mbere mu makoperative, naho hariho abasavye yuko boja mu rudandazwa bakaja inyuma y'umugambi leta yashize. Twibaze yuko ahubwo boraba nubwo baba bafise amatongo mato bakatuma baraba naho hoba kure bakegera abafise amatongo, kuko mu migambi ya leta amakoperative ujya mugambi bafashe w'uburimyi n'ubworozi niwo babonye ko ari umugambi wotuma igihugu cacu gitera imbere gusumba iyindi migambi. Murabona yuko baciye bashira imbere umugambi w'uburimyi n'ubworozi muri uyu mwaka. Uburimyi rikaba ariyo soko y'iterambere. Nico gituma rero uwo mugambi twawukomeza, ahubwo tukarondera canke tugasaba abajejwe uburimyi n'ubworozi mu makomine no mu ntara bakabegera kandi nabo mukabegera kugira ngo aho mwahombeye babereke ingene vyagenze, mubabwire nabo bababwire icokorwa kugira ngo amakoperative atariko aratera imbere ashobore gutera imbere. Ahubwo abajejwe uburimyi n'ubworozi bomanuka bakagira sivi, naho bamwe bavuze yuko ukwiyunguruza umwe wese yikora ku mufuko, bavuze yuko ari ukwitanga, no kwitanga no by'ukuri, kuko ayo makoperative naya twese nk'umutumba wawe. Aha twavuze ngo abantu baba barize, natwe twavuze abize, ni ukugira ngo ntagire umuntu n'umwe asigara inyuma ku mutumba, yaba ukorera mu biro yaba ukorera mu yindi ntara, twese twiyumvemo ko amakoperative ari ay'iwacu.